Bakunzi ba B-Info Plus aho muherereye hose, ndizera ko mwagize umunsi mwiza w'isabato. Reka mbonereho rero akaryo ko kubaramutsa. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Turi kwigenekerezo rya gatandatu ukwezi n'ukw'icenda umwaka w'2025. Nje muri studio muri amasaha y'ikigoroba canke y'ijoro kugira ngo tuganire kuri bimwe n'ibindi byiriwe biravugwangwa cyane ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye, aho benshi mwakomeje kutubaza ngo tubatohoreze mu buryo bwimbitse bimwe n'ibindi mu byiriwe biravugangwa ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye. Icambere nifuje ko tuganirira hamwe ni situation yiriwe mu gisagara ca Uvira. Mu gisagara ca Uvira n'ubu hariko haravugangwa yuko umutekano waho utifashe neza. Ibi turaza kubiza ko muri iyi nkuru yacu y'uyu munsi. Inkuru igira kabiri nifuza ko tuza kuganira ko n'amakuru ariko aravugangwa, yatangiye kuvugangwa mu ntango z'iyindwi, aho benshi bakomeje kwemeza yuko u Rwanda rwashize mu ngiro amajambo garamaze iminsi ruriko ruravuga yuko rugomba gutera u Burundi. Haravuzwe yuko hinjiye abasirikare barenga 2000 mu kibira ku ruhande rw'u Rwanda. Mu mpera z'indwi naho hakaba havuzwe yuko hinjijwe abasirikare bazanywe mu modoka zo mu bwoko bwa Coaster zigera kuri 50. Aya makuru niyo tugiye kurabira hamwe, ariko imbere yuko twinjiramwo ibwina nagomba kwanza kugira ico mvuze ku yindi nkuru iriko iravugangwa n'igitangazamakuru kimwe cyo mu Rwanda. Niho nabibonye ko kumbe n'ibindi ndazi ko biza kugira ico bivuze ko, aho cemeje yuko ku kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye yuko ngo hariko harapakururirwa ibigwanisho, aho baca berekeza yuko ivyo bigwanisho ari byo kuja gukora ihonyabwoko mu gihugu ca Kongo, aho yabitumbereje neza ngo ni ku Banyamurenge. Nagomba mbeshuze iyo nkuru. Ubwa mbere nuko Burundi ari igihugu novuga kiri souverain, ni igihugu gifise ubwigenge bwaco. Mu Burundi turafise uburenganzira bwo kugura ibigwanisho, kanatsinda nimba tutari tunabifise novuga ko kuba ari n'akaryo keza ko kwishima nk'abarundi kuba twaronse ibigwanisho byo gucungera umutekano w'igihugu cacu. Nta kindi rero gitangazamakuru novuga bigona usibye ko ari ugucafuza igihugu cacu, mu kwerekana yuko atacize na kimwe cokorerwa canke se cova ku Barundi usibye gusesa amaraso. Rero nagomba ngigo ko nsaba mwebwe mudukurikirana kuri B-Info Plus muze muramenya inkuru mutoye aho muzikuye, mumenye nimba ari inkuru zo guha agaciro canke nimba ari inkuru nyene azo gusoma gusahama ukirenganira. Promotion ku ngwara zitandukanye harimo diabete, hypertension, hepatite, amafigo na prostate. Waba ugira ububabare mu nda bufatiye ku nzoka zitandukanye nka amibe, tenia n'izindi, canke ukagira ububabare budasobanutse, woba ufise ingwara zifatiye ku rukoba. Babazaniye promotion idasanzwe kuko ubu kuvugwa ni nk'ubuntu. Aba bafise inkomoko muri Tanzania kandi banakorera muri East Africa yose. Banavura abagore bagira ibibazo mu myanya y'ibanga nka infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura abagabo bafise ubushake buke n'abatishimira ubunini bwabo. Bakagira umwihariko kubakeka ko bahumanijwe cangwe barozwe, hamwe n'ababuze uruvyaro. Ni n'inzobere mu by'ubuvuzi kuko bavura bakoresheje ibimera. Bahamagare kuri nimero ubona kuri ekra hama bagufasha. Akarusho nuko aho wabuherereye hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Ntabwo ndi kumwe na journaliste kubera yuko ninjiye muri studio amasaha yarenze bitewe n'ibikorwa nari ndimwo, ariko kandi ndafise umutumire ku murongo wa telefone, niwe tugiye kubana muri kino kiganiro kugira ngo duce ijya nino situation iriko irabera muri Uvira, tunayihuze n'aba bagwanyi bakomeje kuvugangwa yuko bariko binjira mu kibira, précisément hafi y'intara ya Cibitoki, Bubanza ndetse na Kayanza. Reka mpereze ikaze umutumire wanje ku murongo wa telefone kugira ngo aramutse abadukurikirana hama tubone kwinjira mu donido
y'ikiganiro cacu. Bwana musesanguzi mwenza, ndaguhaye ikaze. Amahoro meza, amahoro neza, amahoro ku bakunzi ba BF Chris. Eka no kuri bajya bose barengana badafyonze ariko bumvise yuko hari cavuzwe. Reka nabo nyene dushobore gufata akanya twaramutse tubabwire duti nimugende mudafyonze subscribe uko nyene. Hanyuma nivyo babona bitagenda neza cyangwa ibigenda neza batibagira gushiramo commentaire kugira ngo dushobore kumenya duti mbega ivyo turiko turabashikiriza ubu ariko bavyumva gute. Bamubarire umutumire ariko ndiko ngomba kubifata nk'aho umenga si n'umutumire ariko sanzwe menyereye hano kuri BF please n'abahereza amakuru kandi amakuru amamenyere ndavuga biragaragara yuko hari n'ukuntu agenda araseruka murakoze. Urakoze cyane bwana musesanguzi mwenza. Nkunze kumva mu kindi bavuga ko umutumire wa mbere yakira abaje mu nyuma. So urakoze rero nk'uko ubivuze, reka dusabe abadukurikirana batarakora sabone kugira ngo kano kanya bace bagirwa ko babikore, bace bakora no kugakengera kugira ngo baze bararonka ama notification y'ibiganiro byacu uko tubishize ku rubuga kugira ngo bikunde mudufashe kwagura umuryango wa BF Plus. Ariko kandi ndanabibutse yuko dufise ikibanza tuganiriramwo, twebwe tubashikiriza ibiganiro namwe bwo mudukurikirana, naco sikindi nico kibanza ca commentaire. Ico ubona tutashitseko muri commentaire candikeko kugira ngo ejo canke hirya y'ejo tuze tugikorereko canke aho tuza kuba twarengereye navyo no mubyandike muri commentaire kugira ngo mu biganiro bizokurikira tuze twikebuke. So umusesanguzi mwenza ngira ngo wumvise ivyo tugiye kuganirirako. Muri Uvira komeje kuvugangwa umutekano muke cyane gose biturutse kuri General de Brigade Gasita Olivier uwo mu Banyamurenge yarungitswe na leta ya Kongo hano muri kano karere ka Uvira. Sinzi ko twaca tugirwa ko twabihuza nibi byaba bagwanyi bakomeje kuvugangwa ko bariko binjira hano muri kino kibira precisement hafi y'intara ya Cibitoki na Bubanza ndetse hamwe na Kayanza. Urahawe ikaze bwana musesanguzi mwenza. Reka nongere ndababwire ni ikintu cya mbere na mbere kibutse ibyo byose urije gusigura ni biryoshye cyane. Reka tubanze turebe kuco twita icyo nokwita mu gifaransa nokita ni politique militaire. La politique militaire rero ifise ubundi kuntu ihagaze. Rero mvuze la politique militaire kuri iki ariko mpereyeko kugira ngo bibaze yuko no muri mu gisirikare ateza kubera yo politike, si politike kuvuga ngo rumwe umukuru w'igihugu cyangwa iki oya. Aco twita rero yuko iyo politike ari strategie cyangwa orientation cyangwa decision cyangwa action igihugu gifata kugira ngo gishobore gutuma igisoda kigenda gitera imbere kugira ngo bashobore kugarantisa pour garantir donc pour le but de garantir sa sécurité et défendre ses intérêts nationaux kugira ngo bashobore kuraba ingene bagira défense y'igihugu cyabo cyangwa inyungu z'igihugu cyabo. Kubera imbere kuri definition baba bibaza ngo ntibihuye n'ivyo ngomba nsesangure muri bino bintu wejeje kuvuga ubusesanguzi bwa mbere. Reka ndabamwereka ukuntu abo bazalendo bariko bitwara muri Kongo muri Uvira. Ibi bintu abazalendo bakoze muri Uvira kuri General Gasita biravuze mu cyo kwita strategie politique. Iyo strategie yo birimo abo bazalendo bayibutse cyane na mbere ari kubanza bakakibaza ibibazo kubera iki barwise umugenerali imbere yuko bagira kumuhakana kugira ngo bagire ibindi. Kubera iki? Kubera ugiye kuraba umusesanguzi bw'iwanje ndakubwira yuko iyi ntambara igahera Kongo izoshyira mu mahoro ateye ubwoba kubera ko aba bazalendo bazoba bahurije hamwe, inyeshamba zizoba zahuriye hamwe. Sinzi kuri kuranyumva ndiko ndakumva. Iki gihugu ni cyangwa cyose amahoro kizoba amahoro atagabanije nta n'imigwi y'akajagari zose bakibonekeza muri Kongo. Ni ukuvuga twoyita ni nka komba ya mwisho. Reka rero tubandanye twerekane rero ibi ndiko ndavuga tuce tubihuze niko biraba. Jero bagenda ndababwira nti bitege intambara y'akarere. Ndasubiyemo bitege intambara y'akarere. Aha rero ufatiye ku bintu
biriko bigenda bivuga kuko nabo bivuze bijanye n'izi modoka zinjiye n'abantu basoda biba mu barinjiye bahereye ngaha duhereye ngaha mu Kayanza Cibitoke Bubanza ivyo rero nta kindi bigamije uretse yuko bariko barabambega ni gute bashobora guca intege igihugu c'Uburundi kugira ngo ntibashobore kubandanya bafashe umutekano muri Kongo na cane cane mu gace ka Uvira kababujije kubandanya intumbero yabo. Bwana journaliste Mwenzi mbabarire gato kuri abo bagwanyi bariko baravugwa yuko barungitswe mu kibira igitigiri nyamwinshi cyabo baje muri zo modoka 50 amakuru avuga ko abenshi bari abarundi bahunze muri 2015 n'ababakurikiye mu nyuma bari basanzwe bari mu makambi y'impunzi ndetse n'abari impunzi urbain abari mu bisagara ndabwo nka Kigali cyane cyane rero sinzi ko nawe amakuru wari usanzwe uyazi warayumvise amakuru yaravuzwe kandi zo twarigeze kubisesangura turabivuga nababwiye yaracari y'agatego no kuvuga iki rero intumbero y'abo bantu binjiye ntibaje kurwana ariko nagasubiremo abantu binjiye ntibaje kurwana ahubwo binjiye kugira ngo nabo baca mu jisho imbonera kure kugira ngo bashobore kubonona bene gihugu cyangwa kwica bene gihugu baca bavuga bati igisirikare cy'Uburundi cyangwa igihugu cy'Uburundi kirimo umutekano muke baca bibaza yuko cyangwa igisirikare cy'Uburundi cyagenda muri Kongo ko gice kigaruka mu Burundi gutabara abariko barapfa abantu bariko binjira nibaramuka binjiye ntibaje ngo baje kurwanya igisirikare cy'Uburundi ahubwo igice kigaragara nuko bateza kuba amaso kugira ngo ntagira bene igihugu bari muri ivyo bice badondaguye bagira ibibazo kuko nta kindi kintu kibagenza ni kwica no kwiba no kurimbura reka rero uko nyene ariko bwana musesanguzi Mwenza tukiri ngaho amakuru mfise aravuga ko zijyanye shamba z'u Rwanda zisa n'izabirukanye mu makambi y'impunzi ngo baje kwironderamo igisubizo ciwabo aho ndetse abatama n'abatamakazi basiga mu makambi y'impunzi batariko barahabwa ibifungurwa mugabo nawe uheje kuvuga ko bataje kugwa nabo ngo baje gusa n'abadumba ari umutekano gusa yego baza kudumba ari umutekano hanyuma mu Rwanda naho wibukana bavuze ni nuko bemerera ko bafunguka kubera barabaye ivyambo vyabo kugira ngo bakoreshe ku nyungu zabo no kuvuga nakubwiye yuko iyi ntambara y'akarere bisaba yuko bafata igihugu c'Uburundi batagifata kuko biravugwa mbere ngo bagomba gukubita kudeta ngo bakore umukuru w'igihugu ngo bashireho ubu bifuze yuko yorongora niko bagenda babivuga rero ikintu ngaha kinyegeje inyuma ngaha mugomba kumenya ni intambara yo muri Kongo bagomba gufata Kongo bayice n'ibice na cyane cyane ko bagomba guca igice kinini bakina igice kinini ku buryo icyo gice bazoca bagiha bamwe mu bwoko bw'abanyamurenge reka nabivuga uko nubwo navyemera ko ubwoko bw'abanyamurenge buhari ariko reka tubivuga uko nyene arico gituma bavuga ngo ni communauté y'abanyamurenge tumaze baho ivyo biratahuritse ni kuvuga baca bafata ico gihugu bagihe uwo bagomba kubagiha muri ya ntumbero yo gukora mbirehima ari ivyo twabivuze ko kenshi kandi twavyigishije bihagije ariko rero ivyo byose uko biriko bigenda bibuko intumbero nyamukuru niyo kumenya bati mbega ubutegetsi tugomba kudushiraho tubigenza gute rero iyo ni strategy ariko barakoresha kuko ivyo babivuze kuva kera ko bagomba kwinjirana Kayanza Cibitoke Bubanza kugira ngo barabe ingene na Bubanza kugira ngo barabe ingene ako gace kose kamaze kuba destabilize baca bashobora kuraba ingene bafata Uvira Uvira rero nayo bifatiye kuri mu general Gasita ari hajya yaremye habaye mu bintu ko kwita agudatahure cyo kwita strategy militaire Gasita kuba ari hajya ni strategy militaire y'igihugu ikintu cya mbere na mbere igihugu cyo cyagaragaje ikintu cyiza rwose kuba bafashe ujya munyamurenge kandi mbere cyane nakwibutsa wereke yuko ujya munyamurenge n'umuzarendo mu bandi kuko umukuru w'igisirikare cya Kongo yabivuze n'umuzarendo mu bandi impamvu nabivuze uko uravye n'umukenyezi wiwe urabona yuko ari uwabo hafi ngaho mu Buhembe no mu Buhembe ni umubembe bivuga ko ari umubembekazi none umubembekazi umva ari
umunyarwanda. Bwana Musesanguzi Mwenza, hari ikintu ushaka ko twinjiramo imidiku tucinjiremo kabisa tugice mu mizi twerekane imitego ishobora kuba iriko irategwa hano muri Uvira. Hariho amakuru turiko turaronka atandukanye avuga yuko ijya ville morte aba wazalendo bakoze ngo zishobora kuba zabaye programme n'inyeshamba zo hakurya ya Kanyaru bakarondera bamwe mu wazalendo bakoresha. Aya makuru wacu yavuga ko niyo nagira shikiko biriko yanavugwa mbere yuko bakoresha umwe mu bashefu baba wazalendo kandi azwi cyane ariko bari hano sinamubwira izina vyovyo uwo rero bariko baravuga bivanye n'amahoteli kagenda cicikana cyane ku mbuga ngurukanabumenyi biragaragaza neza yuko bariko bagerageza kuraba ni gute boteza akajagari muri Kongo muri Uvira kugira ngo zanyeshamba zirongeremo akajya ko kwinjira hajya nyene hajya muri kajya kajagari nabo bari bariko barinjira. Hari n'indi hoteli kiragenda ivuga yuko ahubwo General Gasike niwe acunzwe n'abanyarwanda nyene ngo baciye bambarira hajya nyene bambara impuzu, ariko nabwira yuko ivyo bitokunda muri Uvira. Hari igisirikare gikwiye c'Uburundi abo wazahenda ahubwo ni kimwe ko navuga yuko batacu kwita strategie militaire kuvuga strategie ubundi bo n'ijambo rikoreshwa mu gisirikare rero nabo bagaca babyitwamo nabi kubera ico kwita politique militaire batagifise parce que nuko ari igihugu kibakorora gikorora wazalendo ubundi bo n'abanyagihugu basanzwe. Rero kubw'ivyo ko n'abanyagihugu ari nk'abanyagihugu batoye ibigwanisho kuko kwirwanirira ntibamenye ingene bagira ku mategeko na politiki za gisirikare kubera ko bo bafata ingingo ihutihuti niko bivuga wazalendo. Ntibamanza kwibaza bati mbega kubera iki ubu mujenerali murungitse ngaha barondera amakuru babe bafise iperereza, ni kuvuga wazalendo bategerezwa kuba ifise iperereza rya nyaryo. Ariko rero nabo bariko bararya amafaranga y'inyeshamba inyeshamba z'u Rwanda ziyitiriye M23 kugira ngo bikunde y'amafaranga abinjije gufata Uvira bivanye n'ivyo bagenda babemerera bamwe mu bashefu bamwe bo mu wazalendo barabwira ati muzoronka iki kubera bamwe muri bo baba badafise amashuri menshi canke bamwe muri bo usanga barize bakaba buze baca bajana n'ico kuko akenshi hari abantu uyu umuhenzi ariko kuvyumva ariko atikaraga inyungu z'imbere muri kazoza. Rero abo bantu hari umutego bateze abo wazalendo bamwe batazi ibintu biriko birava n'uko biraca bagashikirwa n'ayo makuru kuko kutaba bafise iperereza. Usanga rero bitaye mu rudubi bitayemwo basanga bariko bagwanya waje kubafasha intambara bibaza gusuma wazalendo. Turi ngaho nyene Bwana Musesanguzi Mwenza, hariho amamesaje ariko arazunguruka ku mbuga ngurukanabumenyi bivugwa yuko ngo boba bayatuye muri telefone ari discussion ya General Gasita ngo yakoranye na zirya nyeshamba. Sinzi ko wazibona izo message. Ajya message nanayasomye n'ijya audio nanayumvirije ariko bijye biragaragaza neza yuko ari ibintu byakozwe bikorwa mu mashini. Bijye n'ibintu byakozwe kuko umujenerali muzima kugira ngo ushobore kuronka screenshot yiwe y'ama message. Nizera neza niba vyorosha bari umujenerali mugenzi we bariko baravugana kuko mu gisirikare cy'igihugu harimo ico bita discipline militaire. Ico rero kugira ngo ushobore kuronka ubutumwa bw'uwo muntu haba habaye ibiperereza bidasanzwe. Rero bijyana nabo nyumenga ivyo bakoze barabikora hanyuma barakwibungika kujya siko kuri. Tukiri ngaho nyene ni igiki cyo bacishije inyuma y'aje ama message twabonye ndetse n'aje mafoto yo kumwiyamiriza abamwe bamaze gukoresha imipira yo kwambara bashize no mapankarte. Inyuma y'aje ama message cyangwa byose no kugira ngo bashobore kurema kakajagari ubwira bikunde ifatwa kuko ufite arafatwa n'amahoro bafise nakubwiye yuko bategeza gukora ibishoboka byose agafata ubwira kugira ngo bashobore kugira markalization. Rero kugira ngo bashobore kuyifata bategeza kurema akajagari kuko kurema akajagari bizotuma aba wazalendo badashobora kuzibira n'abarundi badashobora kuzibira kuko bijya navyo nyene biratuma habaho ukuntu abo wazalendo mbega bucanamo n'abarundi ariko kubera ico kwita strategie militaire canke politique militaire
bigatuma basukamo mabisi hagati y'abazalendo na FARDC n'abarundi gutyo bagakora operation ziteye ubwoba. Rero nkuko nabivuze ivyo bintu bariko barategura bigiye gutuma igihugu cy'u Rwanda gisigara mu kangaratete. Ni ukuvuga nk'akarorero mbabare akakarora kavuge igihugu cy'u Rwanda kigiye gusigara mu kangaratete mu buhe buryo? Abo bantu bariko bagomba ngo binjire mu kibira binjire gutera umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi bazohunga basubirayo kubera ugiye kuraba reka se n'ubuyibutsa abantu ibintu twakurikiranye. Umusesanguzi mwenza mbabarire gato imbere yuko tugaruka kuri ico kintu c'abagwanyi dusubire gato kuri Uvira. Ibi biriko biravugangwa yuko uyu General Gasita no kwinjira muri Uvira yaciye ku butaka bw'u Burundi. Bivuze kandi yuko no mu bamucungereye hari amakuru tuko turaronka avuga yuko bacunzwe n'abarundi. Ariko magingo aya tuko turabona FDN biri mu gacere katagira ukangana. Ibi bintu ntaco bivuze. Muri make ahari igisigaro cy'u Burundi kuko ubundi bakorera n'umuvugizi wabo namwumvirije ageze kuvuga yuko ubadakora kuvuga ngo kanabumenye cyangwa ngo babe bavuga amatangazo kuko ari byo byivugira ku byo bariko bagenda bakora. Rero kubw'ivyo ntibyumvikana ingene boca bavuga kuko nta nzira ikirasha. Muri make nta nzira ikirasha bajya bose Gasita niba yajya ari umujenerale bajya abantu bari kumyabiriza kuko yarugizwe n'itegeko ry'igihugu. Yes. Niyo ryatumye bari hajya. Rero kuvuga aba wazalendo iyo maze bacagure bamenye amakuru mbega kubera iki umujenerale ari ngaha kubera ko umujenerale ari ngaha ari hajya kugira ngo atange Uvira kuko bamwagiriza yuko yatanze Goma atanga za Bukavu za Bukavu n'ahandi na cyane Bukavu burya no kugira ngo atange hajya nababwiye yuko umusesanguzi ko wanda atawundi umuntu awusesanguye nababwiye yuko ari umutego bariko bagerageza kuraba mbega bano bantu barifuza iki barakeneye iki ugera umutego baguyemo wibuke ko nigeze kubivuga. Exactement. Rero nabo nyine bashobora kuba bamutegetse bati abantu vaho n'abantu bawe bose kavuye hejuru kuva hejuru bigatuma ahava ari ku itegeko. Rero bageze aho batangura gupiga umwansi bifashishije ibimenyetso byose bamaze kuronka kuko imigambi yiwe icyo yifuza byamaze kugaragara. Burya kurwanya umwansi turamenya imigambi yiwe icyo yifuza yabigoye. Nicyo gituma rero Gasita batoca bamwirukana muri Uvira aje ku bwanje ko nabibona kuko icyo yakoze kuba iyo yatanze Bukavu ikaba ari mu biwe y'inyeshamba bisigura yuko itazogaruka mu biwe ya leta kuko ibintu bijanye no kubarikaniza byaramaze gufuba bifubishijwe na bamwe mu bari muri AFC M23 barabonye bati tukagira barikanisation kurusha dukubitwa dupigwe amabomba mu cy'ubwoba kuvuga bice b'intambara y'ubwoba kuko mu kiganiro cyo hanyuma cyane cyejo ndashobora kuzovuga impamvu kumva kumenga M23 n'isigara gikomeye ejo ndabivugamo ejo ni nawe kandi yuko gutanga amakuru ndabivugamo Yego. Hanyuma ikindi novuga ni iki kuri ibyo biriko biraba muri Congo. Ibi biriko biraba ni strategy ariko yamaze gufuba. Nuko biriko biravugwa ku mbuga ngurukanabumenyi wowe muri Congo muranomango tuvugana abo bazalendo bariko bagenda babitahura kuko ntibari bahawe amakuru akwiriye no kumenyesha yuko abo bazalendo cyangwa umukuru w'abazalendo yamaze kuronka amakuru akwiriye ati genda buhoro buhoro tuguha amakuru kugira ngo umenye ibintu vyitwaramo. Nicyo gituma biriko bigenda bivugwa reka kurya ikintu cabaye gisigara kiravugwa cyahejeje kuba bivuga ibitwo turivuga byahejeje kuba muri Uvira ariko aratekana Gasita ashobora kumwizera akavuga ati gara tukwizere ubandanye kubana cyane cyane nagiye bigaragara yuko umenga yanswe n'abenegihugu n'abenegihugu bariko umenga bamwana no kuvuga igihugu cy'u Rwanda cyangwa ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda bariko bakoze guteza akajagari muri Uvira bahifashisha mu kudestabiliza na cyane cyane umutekano w'u Burundi. Ega nuko umva bakire igihugu cya Congo bakire n'u Burundi kuko bakire kwaje mu gihugu wabo. So urakoze cyane waramusanguzi mwenza. Imbere yuko tugaruka hano muri Uvira
reka tuje hano kuri bano bavugwa nk'abaroberi boba bamaze kwinjira mu kibira biteguye kuza guteza umutekano muke mu Burundi. Uravye ingene Uburundi bwiyubatse, uribaza yuko bano baroberi bazoshobora kugira ico bakoze ku Burundi? Ni kuvuga hari ikintu nagira mvuge ngaha, hari ikintu nagira mvuge kandi bibuke yuko hari muri Nobi isa yarangiye umusugira cyenda bari bavuga ari cyo bita imbonerakure day. Yes. Rero niba barabonye ingene imbonerakure zimeze biriya ni ibintu bigaragaza ingufu igihugu gifise kuko igihugu kigaragaza yuko gifise urwaruka kandi ukunda igihugu. Ico gihugu kugitera biragorana cyane. Nk'ubu tuvugana n'umuntu aracibitoke yahoze yacibitoke ya kera ni muri Bujumbura na Bubanza. No kumenyesha yuko urwaruka ruri maso kandi urabizi ingene rero rumeze cyane rwose. Urazi ko bamwe bavuga yuko ari urwaruka rudasanzwe urwaruka rudasanzwe. Ibintu ugomba kugira ngo umare kubivuga no kubimenya ndakumenyesha yuko abatware baba babimenye kera kuko hari ukuntu amakuru nabo bayaronka bivuye hejuru nabo burya abatware barahanahana amakuru mu bijyanye n'ivy'igendereza. Rero kugira yuko wowe uriza umenya ngo hari abantu bariko binjira bagenda uko abandi baba babimenye nk'ejo wowe uriza ubimenya wewe yuko abo batware babimenye nk'ejo. Hanyuma no kugira yuko utuvugana umutekano w'igihugu uracunzwe neza bivanye n'ivyo amakuru baba bariko bagenda bumva kuko inkuru yose bumvise bayikorerako kandi kenshi baramenya bati iki igihuha canke se igihuha. Bino bintu rero biriko biraba bishobora kuba biriko biraba mu nzira zibiri. Bishobora kuba biriko biraba kugira ngo bitume abenegihugu bahagarika umutima ngo bahunge uko vyabaye 2015 aka kantu kumve, canke naho bitume abenegihugu babarema mu bwoba. Ubwo bwoba rero iyo umwenegihugu amaze kugira ubwoba ntari nguvu bagifise, burya umuntu amaze gutera ubwoba bapatse inguvu neza cane. Rero no kuvuga ibyo kwinjira ngaha mu mukira ariko barinjira b'abahungu nabo baramaze kuba baribereye ahubwo bagenda bukebuka ikintu bamenyesha nuko muri ico kira nyene ahasanzwe hari igisirikare cy'igihugu kuko ahantu hose hari urubibe hari igisirikare kiri imbibe neza cane neza cane. Rero no kuvuga nibareme nta nzira ikirasha je niko nabibona ku busesanguzi bw'iwanje kuko kugira ngo bashobore kwinjira gutera igihugu c'Uburundi cyangwa guteza umutekano muke nk'uko bigeze kubikora neza Gatumba n'akandi gace gatoya ngaho bamenye yuko amazi atakiri yayandi abarundi bahora biteguye kuko ugiye kuraba nka Kakayanza ihari Kakayanza urabona ko ikicungirira hafi ikira cose. Ni ukuvuga hari amakambi menshi acungereye ububibe bw'igihugu. Rero ntibagende buhoro buhoro kuko ikindi nokumenyesha nuko nariko ndakubwira ko bishobora gushira mu kangaratete igihugu c'u Rwanda bigatuma mbere abanyarwanda baca bihomberamo cyane kubera ko hariho itegeko rizoca rituma abarundi bagenda gushika i Kigali nk'uko bakunda kubivuga bivanye n'ingene hari itegeko rigaragaza iyo umuntu aguteye avuye mu gihugu runaka uremerewe kumuherekeza agacugira ukamuherekeza mpaka no mu gihugu ciwe ukamuronderera iyo yahungiye. Rero no kuvuga bazinjira baciye mu kibira c'u Rwanda bazoca babaherekeza mpaka no mu Rwanda mpaka n'i Kigali. Bizotuma rero umutekano w'u Rwanda uhungabana kubera ko umutekano w'Uburundi guhungabana bizogorana. Rero igitoro bizogorana babarire abanyagihugu bo mu gihugu c'u Rwanda ntibafatanye mu nda kubera barinubana dufate ku vy'amoko. Hariya umututsi umubare nkoresha umuvugo umututsi aremerewe kuvuga ngo wantera hamwe we wamugutuwe uwo muhutu ntiyemerewe kuvuga umututsi. Ako kantu sinzi ko wari umaze kukumva. Ako nari maze kukumva mugabo kandi bwana Musanguzi Mwenza hariho ayandi makuru mfise avuga ko n'aba batutsi bitwa ngo n'abacika cumu ubu batakinezererewe amatware cyangwa se ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame ukubera ko nabo mu bo yica barimwo ndetse nabo yicisha inzara nabo barimwo. Bari bicibiri hari abafise ideologie chrétienne umbabare muri cyo muko niko
niko nayise mu busesanguzi bwanje ideologie chrétienne kuvuga hari abantu bavuga bati nimba dukoresheje jenoside byabaye nimba hari abantu bapfuye bahuye jenoside hari n'abandi bantu batigeze bazira n'ikintu na kimwe babonye bicwa gusa bahuye ubwoko gusa ko ari abahutu ndabivuga uko nyine kuko byarabaye hari ibintu sinukwiba ndadonagura ahantu henshi hatandukanye rero baravuze bati none twebwe muje kugombora igihugu muce muba mu kwica namwe baje basubiranamwo rero basubiranyemo hari abafite ideologie yo kugombora igihugu bakabana neza nk'uko ukuntu ubona abarundi tubanye neza twifashishije ibwirizwa shingiro rihari byabaye rero ko nakubwira rero ubu abanyarwanda ni benshi biteguye guca bafata umuheto bagafasha abazaba binjiye bakurikiye abazaba baje kuja mu Burundi ibyo barahari kandi ni benshi cyane kandi bazisanga badafise iyo bahungira abazaba bari ku ruhande rw'intwaro y'u Rwanda abazaba bari ku ruhande rw'intwaro y'u Rwanda babashigikiye bazosanga badafise iyo bahungira na cyane cyane hari abakobwa abagore baja ku marezo sosiyo bagaragaza yuko igihugu cyabo gikomeye bize gute bajya barashobora kuri bazohungira ibyo mbere babwira n'ubundi butumwa bubashikiye sinzi bavuga amazina kuko ariko ndabamamaza ariko gusa umuntu wese azi ko akora ibyo amenye yuko azoyahungira cyangwa umuntu ariko yifatanya na leta y'u Rwanda gukora ibyo azoyahungira kuko ubugande ntibazomwakira kuko azoronderwa n'urwego mpuzamakungu narija ubone ikibazo cya Kongo cyahagukiwe n'urwego mpuzamakungu kandi tubona mu makuru tuko tuyaronka muri bano bariko binjira mu kibira n'abaganda barimwo n'abakenya n'abandi ariko icyo nakubwira ubona bari ku ruhande rwa Museveni abari ku ruhande rwa Bobi Wine barimwo kuko amakuru ariko aragaragara abariko bakora ivyo ari abantu basa n'abari mu muryango umwe abandi nabo baza bahezwe guhabwa amafaranga kandi babashikanye iyo baca bayabaka ubu barabwira ati ku kwezi azokora idolari amajana 200 hari ababwira ngo azokora idolari amajana 200 hari azokora idolari amajana 5 gutyo rero bagaca babahenda abo ni muri abo badasangiye ubwoko nabo bandi baba bariko baraza abandi bo barazi iyo barungitse nicyo bariko barungika gukora rero umenye yuko abo bantu bariko barinjira bamwe muri bo bahendwa ngo bagiye guhabwa ubuzi bagiye guhabwa amafaranga menshi bakavuga bati tugende hari n'abandi binjira bazi yuko baje ku rugamba koko abo rero nibo baba bafashije abandi kubarukita hari abandi kurukita ibyo narigeze kubivuga ko kandi menya yuko abanyarwanda bo ku giti cyabo nk'abo mu bwoko bw'abahutu bw'abatwa abo abantu bari hasi cyane bakengerewe n'ubwoko bwiza reka mvuga ubwoko bwiza nibo bacuze n'abantu batari kubarebera ko ari ubwoko bwiza kuko bakuze bakisanga bamaze gushirwa hasi bajya baba badashyigikiye ibyiyumviro by'ubutegetsi baravuga bati reka twe bino bintu tubona ko byogenda uko ivyo kumenya yuko abo nta kibanza bafise muri bino bihe abo bashigikiranye n'abahutu hariho abarero abahutu n'abatutsi bafatanye mu nda bya nyabyo niba uko hari n'abahutu barashaka bashigikiye Kagame niba rero ariko arabari igihugu nyene exactement so reka tuza kurambira abantu bona musanguzi mwenza mu kurangiza kino kiganiro cacu nagomba ngira akantu kubajije dufatiye kuri situation iri muri Uvira uyu munsi tugasha dufatira no kuri aya makuru ariko aravugwa yuko hariho abagwanyi bariko binjira mu kibira ku ruhande rw'u Rwanda byoba bifitanye isano rirahari kuvuga n'ibyo bita ko pasieja asiyeje quelconque mu Gifaransa kuvuga gombye kuteboruda tuvuze kuteboruda inzige bivuga mu Kirundi bagombye kuraba ingene binjira mu Burundi badestabilize hanyuma muri Kongo ari yedesiye kujya muri Uvira bitari kuyatungana neza bashobore gufata Uvira nombero n'ingene bashobora gufata Uvira kuko mu Burundi atari umutekano muri Uvira nta mutekano uhari kuko umutekano wa Uvira ucunzwe n'Uburundi kandi Uburundi nabwo butegerezwa kuba maso kugira ngo Uvira ntifatwe kuko Uvira imaze gufatwa hari ibikorwa byinshi mpuzamakungu vyohagarara ko umuntu uzi ko hanyuma ibyo bimaze guhagarara ni ukuvuga bacavuga bati karabaye rero ndavuga ni intambara y'akarere kubera ko burya igihugu c'Uburundi gicunzwe n'igihugu ca Tanzania ubona rigeze kubivuga mu busesanguzi bwari Tanzania nimba ajya hanyuma Uburundi bukaba buri ngaha
biracungiraniye umutekano ni ukuvuga abarundi bashobora kubiduringa baja muri Tanzania bakava muri Tanzania bagaruka kongera kudestabiliza hano abantu bariko barategura mu kudestabiliza ngaho mu Burundi bagire gute ntibacire birarura kuko baramaze kubigira ubuhinga nibo ndetse baragumwe mu buhinga bari gutegurwa bariko bakora amakosa ariko gusa umusesanguzi bw'iwanje ubuhinga bw'ibyo bintu byose bateguye bwaramaze kumenyekana kuko hari umusesanguzi w'umunyamerika yigeze kubisesangura ko mbere wewe wavuze yuko ari muri wavuze Kayanza Kibitoke na Bubanza ariko kuvuga na Kabezi uvuge na za Rumonge hariya bashobora gucegetera abantu batafise inoze abanyagihugu ugasanga karangamuntu zacu aho n'ingene bimenga biroroshe gusubiramwo ugasanga abakoze karangamuntu n'abarundi na cane cane harira bamwe muri bo n'abarundi bari barahuze ndemire kenze kuko bagira baja mu mico itandukanye menya yuko abo bose bashobora kuhaca gushika neza Nyanzarake hariya hose bashobora kuhaca vyanje birakubwira ivyo bintu bamaze kubitegurira kera ubu barabyumvise kandi mu gisore bariyasugurikira baragize barabyitondeye baravyiga ko ubu nta kibazo. So tukiri ngaho nyene mu kuranga ikiganiro cacu twari tumaze iminsi tuko turaganira tuvuga twerekana yuko intambara y'akarere umwanya n'umwanya ishobora kwaduka ko turiko twumva muri abo bagwanyi bashoboye kwerekezwa mu kibira ku rukurande rw'u Rwanda harimo abatanzania nako abaganda abakenya abanyarwanda n'abarundi ku gitigiri nyamwinshi ndetse n'abasud Sudan ubwo niyo bari ntambara y'akarere boba bagomba base nabugura officiellement bakayugurura ku Burundi biriko birigaragaza kuko nakubwiye yuko hari ibihugu bitatu ubutegetsi buri hamwe n'ibindi bihugu bigenzi nyene ni ukuvuga nakubwiye ni agace ka EAC n'akagize n'akigabuyemwo EAC ishobora kuba tuyumva ku izina mugabo uravye abantu ugasanga ibihugu niko birakurikiza ivyo biyemeje ugasanga baramaze gutangurana hagati yabo kuko narerekanye ingene Kenya Uganda n'u Rwanda abo bari ku ruhande rumwe n'Uganda na Sudani wanashaka hariyo kuko Sudani hari intambara Sudani y'epfo hari intambara y'abajenerali babiri bamwe bari kuri ubutegetsi bari ku butegetsi buri hariya bamwe bari ku ruhande rw'Uburusiya abandi bari ku ruhande rw'Abanyamerika cyangwa rw'Abanyamuraya ivyo rero abo bari ku ruhande rw'Abanyamuraya bafise ubutegetsi no mu muzi niwe kubagerageza kuraba bafasha n'abo bandi bantu baza kuko abanyerotique bo barafashanya cyane rero nico kintu barimo kuko n'idiri ririmo amafaranga menshi bafitiye babiri nk'ibi bintu mugabo badashigikiwe na leta zunze ubumwe za Amerika ko ati ACCAC kuko mwica abantu muri Congo biragatsindwa mugeze ngaho tubona Donald Trump atirika arahuza cyane na bamwe mu bagize bari mu gihugu ciwe mu bari bahanganye mu matora rero n'ibiko bigaragaza intambara y'akarere aho yamaze kwikana kuko maze nako badestabiliza Burundi Tanzania tuvuga ati nari ndashikiwe bace baza gushigikira Burundi mbere hariho n'amakuru avuga yuko hashobora kuba hari n'abandi bari ngana n'abatanzania bakiya bo bari nganye bariko barabakarere bavuge bati twe tuvuga tuti imbere aba bagenzi bacu baramuka baje usanga byose bamaze kubitunganya kuko nakubwiye yuko baramaze kumenya yuko ibihugu vyigabuye n'ubu vyarigabuye biriko birashigikirana muri intambara y'akarere intambara y'akarere atanguye rero nyene tubona bamwe bibaza ngo ubuca bigwana mu gihugu cose kuvuga hariho tere abantu bahuriramo intambara y'akarere rero ni tere yabaye so umusesanguzi muwenze reka ndagushimire kuganira dukoranye ego rero ndagushimiye cyane kabisa ni wagira kandi kanya n'ibyongera kumbaza kuko biranari byinshi twarifuze ngo tubimare byagira ibindi bintu mbaza ku bijanye n'uko bigenda zipasa muri kano karere amakuru arahari kandi aragwiriye murakoze. Okay, reka dushimire mwebwe mwabanye natwe muri kino kiganiro kumbure ndabibutse yuko wowe dukurikirana utaragira sabone akaniko kanya fyenda kuri subscribe cyangwa sabone ucufenda no kugakengera kugira ngo ugume wirongera ibiganiro byacu umwanya ku mwanya kandi ndabibutse yuko dufise ikibanza mwebwe natwe tuganiramo naho sahandi ni muri
commentaire. Reka rero ndabike banure kumbure tuzosubira amakuru yacu yo hanyuma. Ciao ciao.